bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino biganiro cacu cuno munsi twigenekerezo rya kabiri kwezi n'ukw'icumi umwaka w'2025 rikace ndamutsa cyane abantu bose mudukurikirana aho muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo Kenya Tanzania Uganda Mozambique Zambia South Africa n'andi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika abari muri Aziya mu mpande zine zigize isi reka tubaramutse ndetse tunabiyegereze makino biganiro aho tugiye kuyaga ibintu novuga yuko bikomeye cyane biko biraba mu gihugu ca Congo ndavuga mu buseruko ariko umuze muratwihangana nyamba ari byo dukora bitagenda neza ari ukuntu tugwaye usa n'abagwariye rimwe ariko twaza kugira ngo dushobore kubaha ano makuru y'uno munsi bwana Musisanguzi niwe tumwe muri studio kanambere ndamuramutsa cyane bwana Musisanguzi nizere yuko komeza kugenda bukebuke. Yes, urakoze cyane bwana journaliste kandakuramutse uramutse naho ndakubona ko biriko biraza ego cengiye ko ndamutsa abadukurikiranye aho bari hose kumbure mu butandukane bw'ibirere barimwo muri abari ku mugabane wa Afrika n'indi migabane itandukanye reka ndabaramutse nizera ko bihe bari kwaragira ibihe byiza nk'uko babivuze notre santé ntabwo zimeze neza mugabo uko biri kose icingenzi nuko amakuru abashikira kace turamutsa cyane rero mwe mwese mudukurikirana haba mu live cyangwa mu biganiro bisanzwe ndazi ko twama turi kumwe ba Mutama Abdul n'abandi benshi bama badutelefona batubwira ngene ibiganiro bavyakiriye ni benshi cyane tubavuga tubamare ariko dufite byinshi tugiye kuvuga mwakiri ikiganiro bwana Musisanguzi inyuma y'igitero c'indege cabereye uno munsi mu masaha y'agatondo muri Warekari ingabo canke inyeshamba z'u Rwanda zigatakarizamu abasirikari batari bake ku munsi w'ejo twababwiye ibijanye n'ingene bariko bari restaurant mu bice bigiye bitandukanye kuri uno munsi babazinduriyemo n'ibitero by'amadrone inyuma yaho twagiye kubona mu kanya gato karenganye zino nyeshamba zisohora itangazo zivuga ko zimazwe bariko baricwa n'ingabo z'u Burundi zikoresheje amadrone ndetse n'indege bwana Musisanguzi ni byinshi ndazo bivuga ko reka ndaguha umwanya kugira ngo ushobore kubabwira muri make operation ingene yagenze muri rusange ndetse unadusesangurire uburyo zino nyeshamba kenshi iyo zikubiswe zitwaza igihugu cy'u Burundi mbega zoba zishaka igihugu cy'u Burundi ni ikihe kintu bariko barafana ingabo z'u Burundi. Urakoze cyane bwana journaliste reka dusaba dukurikirana abatura gatebe tuganire banaze muri comment kubera ko dufise amapoint menshi tugiye kuganirako rero mutora gatebe mwicare nkuko journaliste abivuze duce duhera no muri commentaire kumbure kugira ngo tuze turuzuzanya aho tudashika mu dushikire aho tuvuga ibyo mudatahura naho munatubaze cyane gose natwe turashobora gukora ikindi kiganiro hanyuma twibajije ku commentaire tubishushe nk'ibenda ngo batwaje muri live turaza kubyishura cyane gose so inyeshamba z'u Rwanda RDF ubutaka bwa Congo ziko ziramirwa nabi ntiziko zirorwa kabisa nubwo dukomeza kubona zigwiza mugabo ntabwo ziriko ziroroherwa ubutaka bwa Congo aba wazarendo na FARDC ndiko ndabona bariko bazikuramwa akazi buryo bukomeye cyane rwose muri Warekare c'est vrai habaye igitero ariko kandi ntabwo ari cyo gitero cya mbere kibaye muri Warekare hahize indwi zibiri ariko bwana Musisanguzi ejo twari twababwiye bajye basikari bariko barahazanwa ari benshi cyane kumvura ashobora gusanga no munsi exactement nibyo ngiye kuvuga sibyo hamazi hahize indwi zibiri FARDC iguma ibakubita amabombe y'indege baronka agahengwe k'amabombe y'indege hagacakurikira amasasu n'ibiko biremereye n'abawazarendo yes amasasu yo hasi so kuri inshuro rero ejo twarerekanye amafoto yafashwe n'indege sivyo drone amafoto yerekana ahantu inyeshamba zari ziri n'izindi warabona ko zako ziraza zihinjira zipositiona kumbure bibajije ngo ngiyikuburiye nikujya bashize gugashwa mugani kumbure w'ikirundi uvuga ngiyikuburiye nikujya amafoto ndahamya ko nabo ubwayo bayaronse cyane gose ijya video ndemeza ko nabo ubwayo bayironse mugabo baca baguma bicariye hajya hano uyu munsi rero FARDC yanse gasuzuguro
yabazindukiyemo n'amabombe y'ikimesha irabatwika kabisa kandi hamwe yafotoreje hajya nyene iraharasa amabombe ikoresheje Sukhoi hamwe na madrone rero nkuko ubivuze igitangaje nuko baciye bagaruka bavuga ngo ni igisirikare cy'u Burundi cyabarashe ubundi igisirikare cy'u Burundi kurasa inyeshamba nta kosa cyuba cyakoze kuko deja kire muri Kongo kurwanya imigwi y'iterabwoba n'inyeshamba ziri deja n'anyeshamba za RDF nawe n'umugwi w'iterabwoba iri ntiryari kosa mugabo rero nta gisirikare cy'u Burundi gifise Sukhoi hariko baratubeshera sivyo ego data madrone kumbure barayatwegetse ko tuyafise twaravyemeye reka twemera amadrone turayafise turayatunze ntibakitwubahire n'ico rero sivyo kuri ico ntibakitwubahire mugabo ahandi hantu bagiye kwihendera nuko igisirikare cy'u Burundi nta ngabo gifise muri warikari nta FDN biri muri warikari aha bahihendeye cyane gose ni bimwe kumbura umuntu yabuze uwiwe acarondera imfane arondera watakimfane ibi sinagenda bivuze bona journaliste umuvugizi wa FDNB General de Brigade baratuze Gaspar nawe nyene nabicishije ku rubuga rwiwe rwa X yaciye anyomoze ico kinyoma ati ntabari aravuga ati nimuteshwe mute nimufe muhambe nta murundi dufise muri warikare nta musirikare wo murundi dufise muri warikare ariko bwana musesanguzi sindaguciriyemo muri tangazo zinenyeshamba zasohoye zamenyesheje yuko abarundi bibuzuye muri Nord Kivu bagiranje ati urenze muri Masisi ushikira ku birindiro byinshi by'abasirikare b'abarundi kumbure ari izo zoba ziriko zirabarasira muri ariko se bona journaliste ugutuka yo gutora oya ugutuka yo gutorera koko ubu nashobora kukwemeza yuko wewe journaliste waruri muri Kongo utigeze hahonyora bibaho kabisa ibi rero nibareke kubitwegekako ahubwo gusa nkeneye ko turabira hamwe ni kubera iki izi nyeshamba zitigera zemera ubushobozi bwa FRDC zicyazibwegeka kuri FDN iki nico ikintu gisigaje kuraba FRDC iminsi yose yo batabiwe bavuga ngo bakorewe genocide kandi iyo genocide yakozwe n'abarundi iminsi yose ariko bwana musesanguzi naguciriyemwo asubira inyuma gato umunsi wejo batutwereka irya video najya amafoto wari wavuze ati aha ejo niba batabira bazorira ngo abene igihugu baba mazi bice bibatana amasaha 12 uyu munsi sinzi ko mutangaza bavuze ko barashonga abene igihugu babivuze none ejo twatanze ama video y'ahantu zino nyeshamba wari wabivuze nta n'umuhana nta n'inzu y'umuntu yo biri no ku birometero 10 bya kiya kibanza ntabyo kabisa so rero izi nyeshamba ego zirakomeye tuvyemeye kuko ziramaze igitari gito ziko zirangana na leta ya Kongo mugabo nizitahure ko FRDC nayo iriko irerekana ubushobozi bwayo n'ubukomezi bwayo mu bice bitandukanye FRDC imaze indwi zibiri irikira bacucuma hano muri warikare na Masisi kubera ko uyu munsi ariho banye ko yo bari FDN byabarashe amabombe batewe yari yanditse ko FDN made in Burundi hariko drapo y'u Burundi hariko drapo ya FDN nibareke gutifane ku Burundi aha gusa icyo basatira nta kindi ni kwa kundi u Rwanda hari ukuntu gushizemmo u Burundi buriko burondera kwegeka ku Burundi byaha by'indengakamere nta kindi bagamije mugabo rero Imana ishimwe noneho n'umuvugizi wa FDN byaciye abyishura directement aranatanga n'umuco kumbure niyo bibera basi muri Sud Kivu bari kuba bafise uruvugiro mugabo muri Nord Kivu wanguha iyo FDN biri hariya ni bayimese abo sabi wacu izo ni igitabara kabisa nuko bwana musangozi nkuko yavuze dusama point menshi tugiye kuganirako ariko reka tubanze dusimbire ngaha muri Kamituga aho amakuru dufise ari ukinyesha amaze go cy'u Rwanda zashoboye kugaba igitero mu buryo bweruye ahasanze hari ibirindiro by'abazanye ndetse n'igisare cyo Burundi turashaka muri make utubwire ingene iyo operation yagenze muri rusange hari benshi twumvise bashoboye kwasiga ubuzima bwana musangozi urashobora kubiduha ku muco mu buryo buramvuye
bwana journaliste hano ikamituga n'ahandi hose hatandukanye hari ibirindiro bya FDNB n'ahantu mu by'ukuri umuntu agomba kwirinda ibi rero ndiko ndabivugira ku rubuga kwirinda si ukumena ibanga nuko hari icyo ndabiziko sivyo ahantu hose hari ibirindiro bya FDNB haba muri Congo haba muri Somalia za Centrafrique hose n'ahantu ho guca kure kuko si ahantu si muri toilette wirongoza ngugomba si no mu isoko winjira atarusha usabye si no mu gikoni nk'uko bivuze wumve ngo n'ahantu haba hari ingabo ahantu wumve ngo ingabo ni ingabo nyene apana utugabo ingabo intare abakangantare sibyo inseruka rukambye baragerageza kwikingira kwisekiriza ibi rero nibyo ibi nibyo rero zino mbwebwe za Sarambwe zitarashobora kumenya zitarashobora anovuga gutahura baragereranya FDNB hamwe n'abawazarendo baragereranya FDNB na FARDC mugabo hariho utofauti hariho ubutandukanye FDNB hariho ibyikenye jovebye mugabo ikintu cy'ubuhinga nibabireke hari ibyo dukenye mugabo ubuhinga turabukenutse iki nibacumbe aha rero izi nyeshamba za RDF zishongoye ngo zigiye kubira kuri kino kirindiro ngo zibarase zibamese d'abord bakiza abari ko ngira babita kuri sentinelle abari ku masentinelle bari babonye kera abagarde ko apana abagarde ko abacungera ikambi base abanye baba bari ku mazabu bakiza bababonye babihojeje kuko bari bazi ico bakoze barazi imitego bateze kwijya kambi mu ntumbero zo kwikingira ibi kandi ntibibaye hano muri Kamituga gusa no muri Warungu byarabaye byarabaye ahubwo cyane no muri Avril no muri mwe nibyo niko ndakubwira aho usanga ahantu hari FDNB bahateze imitego y'amamine wowe utabizi roka urinjiramwo shauri yako ibiro nivyo byabaye hano kuri zino mbwebwe za Sarambwe hano muri Kamituga za Jetisa nizinjira mu ikambi dabo zaba zibona baca batanga sinyare abakangantare na waza baca baba magabo barazireka zirinjira muri amamine atangura kwanza kuzongagura batangiye kwanza gukubitwa n'amamine bimwe by'ikimesha magingo bari gusubira ngo biruke abakangantare na waza baca babakiza kumuriro barabakiza kumuriro kabisa bikomeye abasize ubuzima n'indiri ni benshi cyane gose usibye ko hariho nabashwe kurokoka mugabo barokotse bariko biruka biropriya basubiye nyuma azino bwa ko habaye intambara ikomeye nta ntambara ikomeye habaye kuko aya mamine yahabuye zino nyeshamba kandi ntibashwe no kuronka ingene bashobora kwipositiona hano muri bya bice bya Kamituga kubera ko ubwoba bamaze kubabuka abawazendo na FDNB baca babanzika ko n'amasasu ku rugero rwo hejuru basi nuvuga ko iyi ni nkuru nabo nyene mu bitero bagavye ikindi banacandika ahubwo ubu n'ubwiyahuzi bikoreye bo nyine ubwabo kuko abahitanywe n'uyu mutego n'abashuye kwitana n'amasasu bawazendo baca bakurikiza babaye benshi cyane gose uri ibigwanisho bahataye ibigwanisho kabisa bitari bike babihatakarije n'ingabo bien sûr urumva ko zasize ubuzima zitashoboye kuba nkeya cyane gose kwa musanguzi kabisimbire neza na neza nk'uyivuga yuko ku munsi w'ejo hashoboye gufatwa amakamyo agera ku 27 ndavuga umunsi w'ejo mu masaha y'umugoroba aho ayo makamyo yashoboye gufatwa na wazarendo bavuga ko era ya UPDF kwa musanguzi ashobora kutubwira bimwe mu byo bavuze ku bijanye n'ayo makamyo yashoboye gufatwa niho yari yarikeje ndetse naho yaravuye bwana journaliste hariho amakuru yo tuyashikiriza tutaba tugomba kuyatuvya cyangwa kuyagagamisha sivyo ndabona amakamyo 37 ntabwo amakamyo 27 yafashe nkuko babivuze yaravuye mu gihugu cy'u Buganda afatirwa mu gace bitwa Mutwanga ni muri Warikare sivyo ahangoma cyo nshima kwanza kubeshuza inkuru
yirigira iracicikana ku mbuga ngurukanabumenyi ejo aho bafashe amafoto ya kera bareactualize bayita amashasha berekana yuko izi nyeshamba za RDF zongeye kwigarurira Walikale centre. Ibi sivyo, iki ni kinyoma cambaye ubusa. Le preuve ya mbere ni iyi: amakamyo yari yuzuyemwo ibigwanisho n'ibifungurwa bigizwemwo cyane intete z'ibigori, ibiharage, byari bizaniwe zino nyeshamba za RDF. Abo wazalendo barazihagaritse, barazifasha. Izi kamyo zari zivuye mu gihugu cy'u Buganda. So ibi rero ni ibintu biriko birerekana yuko ku mirongo y'urugamba ibintu biriko birahinduka cyane gose. Ibintu biriko birahinduka ku rugero rwo hejuru ubwo uko zino nyeshamba zitabyibaza. Utu duce twose izi nyeshamba zibaza yuko zidusecurity, zidufise ari nka corridor yazo. Mugabo siko bikimeze, siko biri. Ubu nabo wazalendo barivuga rikijana muri tuno duce. So izi kamyo rero zafashwe n'abawazalendo, ndavuga yuko ari uruhombo runini cyane gose rwa zino nyeshamba za RDF, kuko usibye iravitema y'ibyo gufungurwa n'ibi bigwanisho bica bija kuri kote y'abawazalendo, nibo baca bavyibikako ngo nabo bizobirafasha kabiri. Mugabo ku rundi ruhande naho urabona ko d'abord bari bamaze iminsi baraswa cyane, nta maravitema baronka, ntibaronka ingene binjiza ibigwanisho ibifungurwa mu makambi. Ndavuga mu duce bari bamaze kwigarurira hano muri Masisi na Walikale. Nuvuga ko iyi niyo ya mbere yasa niyari yinjiye imfashanyo, nabita imfashanyo ivuye mu gihugu cy'u Buganda. Mugabo urabona ko nabyo bice bigenza gute bifatwa. Wazendo baratomboje bana musesanga. Ibifungurwa wari babitomboreyemo. Ni bya bindi byuko ari bavuga ngo ngoranga Imana bwira yambika ipantaro Paul ngibanza kuyambura korode. Ubu Imana yambuye inyeshamba za RDF icitwambika abawazalendo. Se bivuge ko rero abawazalendo bari mu kazi kose, nubwo uwo bahanganye atoroshe. Mugize inyeshamba ntabwo zoroshe, nizo tugira neza ziri finance ku rugero rukomeye cyane n'ibihugu rutura. Mugabo nabo wazalendo bamaze gufata umurindi, bamaze kwekeza inyeshamba yuko nabo bafise inguvu kandi bariko barahangana nabo bitebuke iki gisagara ca Bukavu na Goma baraye basohora cyane gose. No kubona musanguzi reka dusimbire muri Fizi na muri Fizi ariko aravugwa byinshi, ariko aravuga ukutumvikana hagati y'abasangiye ico bavuga ubwoko cyangwa umuryango. Ndavuga se abanyamurenge bivanye n'ibihe bitari byiza barimo, impfu za buri munsi, inkomere za buri munsi y'abapapa cyangwa abajene. Usisanguza ushobora kutubwira bimwe mu biriko biravugwa muri Fizi neza na neza, haba ku ruhande rw'abene gihugu ndetse n'abari muri Twigwaneho canke mu muhari w'inyeshamba za Twigwaneho? Bwana journaliste, aha muri Fizi twaramaze iminsi tubivuga neza. Turerekana yuko umuntu ariko arahekura aba banyamurenge nta wundi ni Sematama. Bitwarabivuze Colonel Sematama yari amafaranga y'u Rwanda. Kumbure araba n'abandi bake bamwegereye arayabahako. Mugabo abavyeyi bariko barahekurirwa ku mirongo y'urugamba. Abavyeyi batanze abana babo ngo baje muri Twigwaneho ngazangumine. Uri n'abavyeyi bavye abana bafatwa ku ngufu bagatwa muri ivyo bisirikare, ntiyigeze abibuka. Aba rero nibo batanguye kugira iki, kugaragaza akababaro. Bavuga bati ntibikunda yuko abana bacu mubatwara mu mashamba kubamarirayo ku nyungu z'igihugu cy'u Rwanda. N'abanyamurenge bari kurusha. Ibi ntibikunda. Ni murabe muganire na FRDC abana bacu bareke kuzibuza. Ibi rero byavuye mu bavyeyi byatandukiriye no mu bari muri Twigwaneho. Twigwaneho nabo nyene ntibariko baravuga rumwe. Hano kumenyesha bwana journaliste yuko hariho abiyonkoye kuri Twigwaneho bari mu minembwe bien sûr, ntabwo bararasana na Twigwaneho amenya mugabo bariyonkoye kuri Twigwaneho barukwabo kandi bafise ibigwanisho na Twigwaneho irukwabo bacafinanswa n'abajya bitwagara nta wamenya ibi ntabyo nzi.
mugabo ico nzi cyo nuko bamaze kwitandukanya ariko rero cyo novuga ni iki iyo hamaze kuba kwitandukanya hagati y'abantu babiri bari basangiye umugambi umwe ni ingufu ziba zigabanutse sivyo ni imwe muri etape zo kumenya yes aha mu minsi iri imbere uzokumva aba batwigwanaho nyene bitandukanije batanguye kurasana bamwe bagiriza abandi ngo ni mwebwe mwatumene amabanga ni mwebwe mwatanze uduce turimwo usange batanguye kurasana ibi rero ntabwo byari byiza bona journaliste yuko abantu bitwa ngo bahagarariye ubwoko bwabo bariko bagwanira ubwoko bwabo batanguye gucana ibi ntabwo ari ibintu byiza kumbure turashobora kwifashisha wa mugani w'ikintu uvuga ko intambara z'ibihori zinezereza ibisiga iyi ni avantage kuri Wazalendo na FARDC ni avantage mugabo ku bw'abanyamurenge ni uruhombo rukomeye kumbure hari abashigikiye ababiyonkoye bavuga bati aba nibo babaye abantu b'abagabo babashinga ntahe babonye yuko ataco bariko barashabokora bamaze gutahura yuko bariko barakorera inyungu z'agatsiko k'abanyarwanda atari inyungu z'abanyamurenge mugabo ku rundi ruhande naho hariho abaca bavuga bati bajya bahindutse ibigwari batanye bene wabo urugamba siko byari kugenda hariho bamwe n'abandi bavuga bati abene gihugu bavuga bati twebwe uriko raduhekura turamuzi ntibasubire kutubesha ngo ni FARDC canke ngo n'abarundi canke ngo n'abamayimayi oya tuko turahekugwa na Sematama yaho bamwe mbere naronse amakuru bavuga ko bagomba kwandikira ujya aserukiye ikominote y'abanyamurenge Moise bamusaba yuko yogerageza gukonvenka Sematama izi nyeshamba zatwigwaneho zikitandukanya na M23 kugira ngo barabe ingene abana babo bashobora kumara kabiri nuko kwa musisanguzi ndashaka dusimbire muri Rucuru naho hari byinshi bihavugwa aho muri Kamilitire Pena havugwa uruhombo rukomeye rw'abasore ba General Makenga kumbure musisanguzi hari byinshi bashoboye gutohoreza ku iyo nkuru urashobora kutubwira bijanye n'iryo homba y'abo basore urakoze cyane bwana journaliste izi nyeshamba zikomeje gutakaza ku rugero ruteye ubwoba ariko ku rundi ruhande jewe ndiko ndabona FARDC mu zindi nguvu itari sangana FARDC rafise izindi nguvu novuga itari sangana canke naho usange ni nguvu yari ifise mugabo yari yaribitse biciye mu gisata cy'iperereza FARDC yarashoboye kumenya inzu yari isanzwe ibitswemwo logistique ibigwanisho by'izinyeshamba hajya muri Rucuro n'inzu bivugwa ko yarayirashwe na drone ndetse kumbure hari utuvideo twasohotse bafotorewe drone ikirarasa sinzi ko ratubona utuvideo dutoya no kuvuga drone ngo yatangiye kugaragara kuva mu masaha 2 y'ijoro mu kirere izunguruka muri Rucuro mugabo yariko irasibura neza ijyanzu yarimo bijya bigwanisho n'inzu yitwa Sikipe iyo nzu yitwa Sikipe niyo yarisanzwe ibitsi bigwanisho kumbure n'ibifungurwa by'izinyeshamba indege iyo drone yarazungurutse iraharukariza neza mu masaha 4 y'ijoro ihacucagira ibibombe irahacucagira ibombe amakuru aravuga yuko zino nyeshamba zace zishaka kuyikorora ijya drone bakoresheje amamortiers imbare 80 n'ibiki je sais pas ibintu by'igisirikare mugabo ntabyo bashoboye kurasa ahubwo indege yaciye ija kurasa ngo ayandi mazu atatu ahantu bita muri Kisisile nayo mazu atatu nyene yarasanzwe nayo nyene abitswemwo ibigwanisho by'izinyeshamba so bivuze ngo rero numubabaro utagira ukungana muri Rucuro ku bahungu ba Makenga kubera yuko aho babika ibigwanisho byose byaraturiwe ntibacirayo bamira kuko deja ntibagirayo bamira ntibagirayo bacira nayo bamira yes kubera yuko utwabatera amanyama FARDC raye
iduturiye. Aya makuru rero aremezwa n'abene gihugu bwa FARDC turira ivyabo sivyo baba basigiye muri Goma. Oya hari ivyo baba basigiye muri Goma mbara ntujane nago c'est vrai hari ivyo basize muri Goma mugabo ibigwanisho byinshi turazi babikura bo babesha ngo FARDC niyo ibaha ibigwanisho mugabo c'est pas baranabivuze ryari muri Khainiyo batanze ujya atwara abawazarendo nyambari wiringoma yaravuze ati twibigwanisho twifitiye tubihabwa na FARDC mugabo kijya n'ikinyoma cyo gushaka guteranya bene gihugu na FARDC kwereka bene gihugu yuko ibigwanisho FARDC itanga ibigwanisho byo kubica mwa ibigwanisho byabo biva mu Rwanda turazi ni u Rwanda rubikura so aya makuru yo ngaho mu bicuru abene gihugu nibo bayemeza cyane ko bavuga ko ubujya buce burimo bwari bwegereye ijya kambi hamwe na muri Kisisire ubu ngo ntibemerewe kuhaca ari ubugira bwaca hafi yaho ubu ntibemerewe kuhaca ni kuvuga baciye bashira ama barriere nta urengana muri ubwo buce kumbure ngira ngo nukunyegeza yuko baza kudevora secret byo bariko barabona muga amakuru yoyo yamaze gusohoka nuko bwana musanguzi hari byinshi bikitugifise tugomba kuvugana kuri no munsi batwihangane gato tugende tuvuguze kuri bijanye n'injira iriguma giyongera kwinjira abasirikare mu gihugu ca Kongo kumbure ku munsi wejo masaha y'umugoroba biravugwa yuko hashoboye kugaragara amakamyo menshi cyane ariko arinjira muri Kongo harimo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda byose harimo n'ibigwanisho byinshi tuvuge yuko ari urugamba gongeye kuba rushasha mu gihe twama tubona atandwihera canke indwi zibiri iyi leta y'u Rwanda itarungitse abasirikare kandi benshi bwana journaliste urugamba leta ya Kongo bisa nkaho yarutangaje gushasha ariko ku rundi ruhande na M23 bisa nkaho batangaje urugamba rushasha za RDF dufate kuri iryo tangazo basohoye bavuga yuko kuva itariki 1 y'ukwezi kwa 11 batazongera kwemera document za FARDC nako za leta ya Kongo urujya n'urundi rugamba batangaje mandi majambo babwiye leta ya Kongo yuko bagomba gushinga imizi bujya buce bigaruriye babuheba kandi u Rwanda ntirucitaye ku by'amakunga avuga ubu nabwo ruremera ukuri kwamye yuko rufise ingabo ku butaka bwa Kongo niyo mpamvu rero kurungika ingabo kumugaragara izuba riva ntaco bibatwaye kubera ko barazichore ko barakorayo ibi navyo bavuga ngo gukura ingabo muri Kongo nibacire birabura ntivyokunda kuko u Rwanda nirubaho atakongo ntigoba atakongo rufise uburyo uyu Kagame yubatse u Rwanda yabugubakiye ku butunzi kama bwa Kongo we ahitamwo ko u Rwanda rufutwa aho ko yokuri ingabo ku butaka bwa Kongo ahigihari nuko Cirombo nategura ibigwanisho abandanye inzira yatanguye abarase u Rwanda ururimi rwumva n'urusasu rwonyene inzira y'ibiganiro ntibumva nuko bagomba kubarasa bakumvishwa n'amasasu nayo kwihenda ngo bazova muri Kongo ngo kubera igitsure c'amakungu ngo kubera ngo ibiganiro barimwo wapi ico ntigikunda negative niyo mpamvu bakomeza kurungika ingabo umwanya ku mwanya umunsi ku munsi kuko bo barazi ico bariko baraja kuronderayo nuko bwana musanguzi imbere ko turangiza no makuru yacu no munsi katuyage gato kubijanye n'amakuru ko baravuga yuko hari indege y'u Rwanda yashoboye kuzunguruka hejuru y'igihugu cy'u Burundi inyuze mu Kayanza Bujumbura ndetse injira muri Kongo hari benshi ko baravuga ibitandukanye yuko yo bari indege yije kuneka makuru n'ibindi byinshi bashobora kwibaza n'inyuma y'igihe gito wafasha umusirikare w'umunyarwanda yinjiye mu Burundi bwana musanguzi niyihe mbono ubona kubijanye n'indege y'u Rwanda mu mvugo bakoresha avuga yuko yavogereye ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi urakoze cyane bwana Jonas ko ico kibazo iyi ni nkuri maze nk'indwi zibiri ariko kuva ku munsi wejo niba atari hirya yejo barasi kwigarukana cyane ushasha aho ndagenda bita ko birimo agakavyo nivyo leta y'u Burundi yarugaye imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda mugabo ntiyugaye ikirere sivyo kirabandana ikirere kirakora ntabwo turumva mu burongozi bw'igihugu iyi nkuru bayikonfirma bavuga ko ari indege z'u Rwanda ziriko ziravogera
ikirere cy'u Burundi ibi ntabwo biravugwa sivyo kubera ko ise batokibaza yuko ijya ndege yahawe inzira n'u Burundi bien sûr birashoboka navyo bo ibiro ni ibintu abantu bagomba kumenya tuze turaraba inkuru duha agaciro akarokoroshe cyane ni ibizino nyeshamba zatangaje yuko ubu FDNB ariyo yabarashe muri Warikare ubu bijeje yacabeshuza ubwo nyene haravuga ati ibyo sivyo nibatware batamena nibi rero ibi byo kuvuga ngo hariho indege y'u Rwanda ngo yazungurutse ikirere cy'u Burundi mbe mwibaze ko mu Burundi tudafise abari charge n'ibintu by'ikirere bariho kandi benshi bibaze yuko ikirere cy'u Burundi kitari control kitari survey ibi rero nibareke kubyihenda ko cyane gose indege y'u Rwanda ku butaka bw'u Burundi ntabwo ari ntama biba yuriye inzu kubera ko bashobora kubisabira uruhusha indege karengana nkuko indege z'ababirigi indege z'abafaransa Kenya Airways indege z'Ubuganda ziharengana ntaco buza n'indege y'u Rwanda kuhaca ibi ni ibintu bisanzwe ntihagira abantu bihungabanya kumbure bafatiye kuri ajya makuru arakwiragizwa hajya n'ahandi ndahamya yuko indege yaba yari yaje gusuma urusaku bari kuba bayikoroye bari kuba bayikoroye kera ngira ngo mwarumvise amadrone bakororereye muri Rusizi ibi byaravuze kuva mu kwa kabiri zarakorowe none bari gukora amadrone ari muri Rusizi bakareka gukora amadrone indege zije y'ubutaka bw'u Burundi wapi kabisa iva mu Kirundo ipase za Gitega ishiki Bujumbura cyo muri Kongo bakareka ikarengana uko nyene abarundi ntabwo dusinziriye bakunda kuvuga ngo Burundi ngo baba ngo ubugona buri maso kugona uri maso Burundi ntabwo n'uburyo businzira na gato inzego zose zirafise ico zijejwe turafise inzego z'igipolisi zirafise ico zijejwe turafise inzego z'igisirikare zirafise ico zijejwe turafise iperereza zirafise ico zijejwe turafise noneho inzego zose zirabaho rero ibi tureke kuvogera inzego iyaba ijya ndege yari iteye ikibazo ndazi ko ari urwego rwari kwagwamaze kuvuga tuti ari indege y'u Rwanda twabonye kunukunuko bene gihugu bimeze kunukunuko rero ubwo atanzego zagizo zivuga ko natwe twirinde gukiragiza izi nkuru z'ibihuha nuko wana musanguzi twayaze byinshi tunayaze n'umwanya utari muto reka ndangize ndagushimira cyane reka ndagushimire bwana journaliste nshimira bari badukurikiranye kumbure turashobora kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma umwanya n'wadukundira ariko kandi n'Imana nawe nyene niyabishaka nuko kandi nshimira cyane abantu bose twabanyima kino kiganiro nibaza yuko byinshi mu byo mwatwajije cyangwa mu byo mwadutumye ko tubashakiramo umuco twamaze kubibaha rero kandi abashimire nkomeze kubifuriza kugira intango nziza z'ukwezi kwa 10 no kurangiza no mwaka wa 2025 kumbure n'ibikunda turongera uhurira mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi bye bye